Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Tubandanya tubakengurukira ukuntu mudasiba gukurikirana ibiganiro vya Carrefour de Psychologue Lumière. Mu rukurikirana rw'ibiganiro twabemereye bifatiye ku rukundo, cane cane ingene umuntu yokwitegurira urukundo kugeza aho azokubaka. Twarabonye yuko mu biganiro biheruka ku rukundo umuntu agira bavuga kuva mu bwana, umuntu wese aba afise inyota yo gukundwa, akaba yifuza ku bandi bamuha agaciro, akaba yumva yuko afise abamwiyumvira. Turanafata dufatiye ku vyo abashakashatsi bagiye bararondera, dusanga umuntu aba afise ikinogo kimeze nk'ikiba kirindiriye kwuzuzwa urukundo, na cane cane rero bigahera mu bwana, umuntu akiri muto cane. Ico kinogo akaba yiteze ko kizokuzuzwa n'urukundo ahabwa n'abavyeyi, igishika canke igisharara. Uno munsi tugomba dutambuke kw'iyindi ntambwe, tugomba kuvuga kuvyerekeye bavuga ugufatwa n'igisharara c'urukundo, canke harya umuntu avuga ati naguye mu rukundo n'umuntu, ngira ngo mu gifaransa niho vyumvikana neza, avoir un coup de foudre pour quelqu'un ou avoir un feu amoureux, kugira umuriro w'urukundo ku muntu. Hari abavuga yuko muri ubuzima bwa misi yose bavuga bati mbega urukundo ubwo ntivyoba biva ko umuntu abona umuntu rimwe na rimwe agaca yumva aramwiyumvisemwo, akumva yifuje ko bobana, canke akumva afise ibishobisho n'ibigumbagumba bimuroresha kuri we. Abandi bati oya, bizanana mu kumenya umuntu bukebuke. Rero mu biganiro tuzobana tubashikiriza, tuzovuga vyinshi cane cane bishimikiye ku kumenya uwo umuntu bakundana. Novuga nkuko twabivuze mu kiganiro catanguye, uburyo urukundo rw'umukunzi wawe canke uburyo urukundo rw'umukunzi w'uwundi ruvuga, ivyo twise langage d'amour. Tuzobandanya tubigarukako, ariko hari ikintu abatwumviriza mwebwe mwese mutegerezwa kugabako, canke novuga nti il y a une chose sur laquelle vous devez tirer attention. Ni iki rero citwa kugwa mu rukundo n'umuntu, gutwarwa n'urukundo kubera ubonye umuntu kumureba bikaba bibaye irya mbere, ukumva uwo muntu uramukunze cane. Muti none rwoba ari urukundo canke si urukundo? Ntanguriye ku karorero kamwe, igihe mfise umwigeme yasanze aho nkorera, aravuga ati ndashaka yuko tuvugana. Yari afise imyaka 36, mugabo tukaba twamenyanye hakiri kare. Rero yari amaze kugirana imigenderanire n'abahungu barenga 3, bamwe bakamarana igihe kitari gito, ndibuka bamwe hariho bamaranye imyaka hafi 6, uwundi 3, abandi ugasanga imigenderanire bagiranye yamaze umwanya mutoya. Niho rero yaza ahimbawe ambwira ati ubuye nafashe ingingo, ngomba kubaka kweri, bimeze neza. Mugabo rero nanje ndavuga nti sawa, biraryoshe birahimbaye, kuko ubwa kare yahora ntumbera ambwira gusa ibibazo afise mu migenderanire yiwe n'abo bandi bahungu. Mugabo rero uwo munsi ndavuga nti sawa, ko bimeze neza, ndamaza uzogira mariage ryari? Ati uwu mwaka nyene. Hanyuma ndamubwira nti ni vyiza. Niho rero yabandanya ambwira ati jewe ndakunda cane umuhungu twamenyanye, twarahuye rimwe, numva vy'ukuri ndamukunze, nubwo abandi bahora umenga barampenda, ubu ndabona neza yuko ari we Imana yanteguriye, nkuko abandi bakunda kubivuga, canke ndabona neza yuko ata wundi ari uyu nyene. Hanyuma rero turiko turavugana, arambwira ati urukundo rwacu rumaze amahinga 3, ati mugabo nyene numva naho umenga ni ivy'ubusazi, ati numva vraiment umuhungu ndamukunda. Ati ndavye abantu bose bamaze kumpemukira, nuko ati ndabona yuko David atazompenda na gatoya. Nuko acambwira ati igihe cose jewe numva turi kumwe mba numva mpimbawe, ati ubu numva merewe neza gose, ku buryo ntari bwigere numva mbayeho mpimbawe canke nkunzwe nkuko nahora ndabibamwo mu yandi ma relation. Hanyuma rero
ndabandanya kumwumviriza ahimbawe cane, ariko ivyari vyamushikiye niki? Nuko mu vy'ukuri yabonye umuhungu hanyuma aragwa mu rukundo nawe aratwarwa nawe, umutima wiwe yumva yuko ari we wenyene yoshobora kugira ngo kuba vy'ukuri umugenzi wiwe. Avuga ati niwe muntu wa mbere tumaze guhura ameze neza, umugabo nyene atomoye, azoba atomoye. Avuga ati ahantu hose ameze neza, ariko uwo mugenzi yariko aravuga akamwiyumvira kw'ijoro n'umutaga, ndiko ndaraba ivyo yambwira, niho mu nyuma ngiye kurondera arasanga nubwo yabona amushima gutyo, uwo mugenzi we yari amaze kwahukana incuro zibiri, hanyuma kandi afise n'abana batatu, hama amaze no guheba kandi akazi mu mwanya mu ncuro zishika nka zitatu nyene bamwirukana kubera inyifato mbi. Ariko uyu mukobwa we yarumva yuko ashobora kubana bakabana neza ata kibazo. Hanyuma avuga ati twahuye umwanya mutoya, mugabo turumva yuko n'ivyo kubaka bizokunda kuko twahuye rimwe, hanyuma ndavuga nti ndazi yuko ndavye ingene twayaze bizogenda neza. Uko vyabandanije ntitwobandanya, nuko n'aya mazina nyene aba yahinduwe kuko kugira ngo tugumye ahihishije, novuga nti tugume dukingiye umuntu ari we, turebwe gusa kugira ngo twigishe benshi abavyumva n'abandi baba bafise mwene ivyo bishobisho n'ibishaka vy'urukundo bavyumva. Mu vy'ukuri kenshi na kenshi twiyumvira kubaka kubera ko twakunze umuntu murahura ukamubona, ukabona imico n'imigenzo yiwe, vyo no kwita des traits physiques et des traits de la personnalité, ukaza wumva muri wewe ari nk'ufashe n'umuyaga nkuba, ukumva ari we nyene wenyene ukunze, ukumva umenga arujuje vyose, novuga muri wewe hakavuka uruhererekane rw'ibintu vyose bigutumbereza kuri urwo rukundo. Novuga nka système amoureux, c'est comme un système amoureux qui naît dans notre intérieur. Kenshi niho bizanana, maze rero imigenderanire n'umuntu ikaba itanguye. Kenshi bitangura muhura, mugasangira nimba ari fanta, muhuriye mu rubanza, muhuriye ahantu mu kayaga, canke mugafungura, mugabo muri uwo mwanya ugasanga ivyo muriko murafata nta gaciro kanini yabifise, ahubwo ukumva gusa uhimbawe nuko muri kumwe n'uwo muntu. None vyoba vy'ukuri urwo ruba ari urukundo canke ntiruba ari urukundo? Ni ikintu twokwibaza. Kenshi birashika yuko ico gicarara c'urukundo kiba cabaye cinshi mu mwanya wa mbere gishobora guca gitangura kugabanuka n'igihe muhanye nyene, novuga nti umunsi wo kubonana ukwirikira wonyene uwo munsi mugahura, hariho ivyamaze guhinduka mu vyerekeye ico gicarara canke igishika c'urukundo muba mufitaniye. Ugasanga nimba ari umukobwa umuntu yakunze, ari umuhungu yakunze umukobwa, agasanga ntiyarazi ko umukobwa anywa nk'ibiyayuramutwe canke anywa urumogi, je ne sais pas, agasanga umubiri wariko uramushitura ubwa mbere umenga ntukiboneka, ubwo bwiza ntibukiboneka, canke ugasanga akumva ko atagishoboye guhimbagwa no gusangira nawe urugendo canke gusangira nawe ubuzima. Kenshi abantu niyo bumvise bataciyumvanamo uko vyari bimeze ubwa mbere, baca biha amahirwe yo gusubira kubandanya, bakavuga bati twe bizogenda neza. Hagaciye igihe rero kwa gukwegakwegana kw'imitima kukabandanya, l'attirance entre les esprits ikabandanya, abantu bagaca bashika aho bibwira bati nukuri uru n'urukundo nyene rutwuzuyemo. Ariko mbega bigenda gute kugira ngo umuntu agere aho aca avuga ati ngomba kubaka, ngomba kubanana ubuzima bwanje bwose n'uyu muntu? Iyo bitabandanije abantu baca bafata ingingo yo gutumbera kuri mariage ngo bashike aho bazokwiyumvira kubaka,
kenshi iyo migenderanire itera igabanuka, hanyuma abantu bakongereza inguvu kandi ngo bashobore gushika kuri rwa rukundo bibaza yuko aribwo gukunda ubundi cyane, akabandanya ashiramo n'inguvu forsa kugira ngo bikunde yuko babandanya. Iyo ivyo bishanano n'ibishobisho by'urukundo babifitaniye ari bose, abantu bari muri urwo rukundo biyumvanganyemo, umwe wese aguma yumva yuko umenga urwo rukundo rutegerezwa kubandanya, akumva nta kintu na kimwe cyoshobora kuruhagarika. Uko bagenda barabandanya niko bumva, novuga ntibiyemerera canke bagatahura by'ukuri yuko ari urukundo, canke umwe wese akagumana amakenga, mugabo akaguma yiyemeza yuko atagituma na kimwe coshobora kubatandukanya. Imbere yo kubaka abantu baranezerezanya, bamwe ugasanga baragiranira neza, canke abandi ugasanga baguma bashwana, ugeza naho womenga no kurwana bogwana. Ariko iyo umuntu agitanguye gufatwa n'urwo rukundo, aguma yibaza yuko wewe ivyo bitazokwigira bimushikirana rimwe, ngo abandi nimba vyagenze kurya twebwe ntibishobora kuba gutyo, ngo abandi naho vyoba vyabananiye natwe turabibona. Umuvyeyi akavuga ati urya muntu muriko muragendana ntibimeze neza, mugabo ubundi akavuga ati je mamahoro ndazi neza yuko ntari ikijuju kugira ngo ndabibona. Kenshi rero umuntu agaca yumva yuko ari urukundo ruzomara igihe cose, aba yumva ata ntambamye n'imwe yoshobora kumuhagarika, na cane cane yuko aba yumva muri uwo mwanya afise inguvu nyinshi cane zifatiye kuri urwo rukundo. Avuga ati abandi ngira ngo nimba baratandukanye ntabwo boba barakundana nk'uko twebwe dukundana. Umuhinga w'umushakashatsi mu vyerekeye inyifato, amagara yo mu mutwe n'imibereho, le Dr Dorothy, niwe avuga ati afatiye ku bushakashatsi yagize, iyo amakouple amaze guhura, abantu bamaze kuba muri couple bakagenda bagahera kuri ico gisharana c'urukundo, yavuze ko bishobora kumara gusa amezi 28, ni kuvuga imyaka 2, ahandi naho ugasanga biramaze igihe kinini, kubera ko akunda abantu baguma bagomba guforsa cyangwa gushiramo ingufu kugira ngo bikunde bashike kure. Muri ico gihe n'ahantu umuntu atabona amagara make cyangwa ubube gito bw'uwundi. Mu nyuma rero bamaze gutangura kujana, umwe agatangura kubona akomeretswa na mugenzi we, agatangura kwibaza ati bigenda gute kugira ngo naka abe ari bashobora kuntera ishavu, ambabaze, ankomeretse, antere umubabaro. Kwa kundi abavyeyi bahora bavuga bati uwo muntu mureke, canke abagenzi bakavuga bati urya muntu ameze ukuntu n'uku, canke ntibabivuge bakabivugira mu ntamatama, umuntu agaca atangura kubona ati ugererana narabaye ikigugu. Hanyuma rero igihe bashitse kubaka naho, uno mushakashatsi abandanya avuga ati ni igihe umuntu aca atangura kubona amakosa menshi, ugasanga imishatsi yuzuye muri lavabo, ugasanga umuntu abana barapfuye yuko umunyu wa toilette utarumije aho zikoreshwa toilette zigezweho, ugasanga ikirato kiri munsi y'igitanda, ibutura ry'umwana riri ku meza, ugasanga ifurushete gusiguye hasi, abantu batangura gushwana, ugasanga itiruwari igumye yuguruye canke yugaye, bigatera ingorane. Abantu rero bagaca batangura kwinjira nyene mu bibazo byo gushwana, ku buryo usanga n'impuzu umuntu yashize ahitatezo kuja bitera ingorane. Muri ico gihe rero iyo uravye umuntu gusa aca atangura, arashobora gukomereka, abantu bari bakundana barakomereka, cyangwa ugasanga umuntu aracitse intege, babantu bahora bakundana birenze urugero, ugasanga bashitse muri mariage itanguye kuba ikibanza c'ingwano no kuryana. None umuntu yovuga ati haba habaye iki? Habaye iki kugira ngo abo bantu bakare bahora bameze neza, bahora bumvikana, ibintu byose bihagarare? Abashakashatsi babandanya kuvuga yuko ico gisharane gishika c'urukundo kiba gifatiye ku bintu romantique, ariko bidashobora kumara igihe kirekire. Novuga bidashobora kugumaho umwanya wose, bidashobora kumara
kuba eternel nkuko abakundana baba bavyibaza. N'igihe abantu batangura kuvuga bati iyo tuba twarabimenye hakiri kare twari kuvyinjiramwo tubizi yuko umuntu ashobora kuvyirinda akirinda amakosa y'uwundi. Nico gituma ababa bari batanguye bakundana baca batangura kumva yuko umenga ibiri hafi yabo ibibakikije, nimba ari abana, nimba ari abagenzi, nimba ari abandi bo mu muryango, bakumva yuko umenga bobo nta kibanza bafise, bakumva yuko umenga nibo bonyene babiri bategerezwa kubaho gusa. Mu vy'ukuri natanguye mvuga nti ni vyiza yuko mu abatwumviriza mushira attention kuri iki kintu. Mu vy'ukuri uru ntiruba ari urukundo kubera ko ubwa mbere biba bifatiye ku vyiyumviro, si urukundo ruba rufatiye ku kigoro canke umuntu avuga ati hariho ivyo nshobora guheba. Umuntu rero mu gihe urukundo rutitanga, umuntu ntashobora kuvuga yuko vy'ukuri ari urukundo. Abashakashatsi bandi nk'uwitwa Scott Peck hamwe n'uyu nyene psychologue Dorothy Tenov nibo bavuye bavuga bati mu vy'ukuri iba ari nk'ingwara y'urukundo, novuga twokwita obsession amoureuse, aho umuntu yumva yuko ata kindi kintu na kimwe kikiba mu vyiyumviro vyiwe atari urwo rukundo. Ni kuvuga yuko umuntu aba yumva yifatanije cane n'uwundi. Sinzi ko abazi ikirundi bazi agakoko bita la grue, le sanksi wewe Dr Dorothy agereranya n'ico yise la grue. Donc ashaka kuvuga ingene umuntu usanga yifatanije cane n'uwundi mugabo mu vy'ukuri adafatira ku bintu urukundo rukeneye. Icambere urukundo ruba rukeneye mu vy'ukuri kugira ngo rw'ukuri rero tuzoze tukagaruka ko mu nyuma, nuko urukundo ruzanana muri decision, ruzanana mu ngingo umuntu afata akavuga ati naho vyonsaba ibintu vyose ndafashe ingingo uyu muntu yo kumukunda, naho afise amagara make, naho ameze ukuntu, akavuga uti ndumva yuko nshobora kumwitangira. Ico ni icambere. Ica kabiri, urukundo rw'ukuri ruba ari urukundo rusaba ama effort continu. Donc iyo umuntu akiri muri urwo rugendo rw'urukundo akavuga ati ndazi ko hari ibizoguma bigorana mugabo tuzoheza tubandanye tuvugana, nimba ari ukuvugana kw'itelefone, nimba ari ukongereza ikiyago, nimba ari ukurondera uwundi muntu akamuha umwanya, ivyo vyose akumva ati ntegerezwa kubikora kw'itelefone. Umuntu namwe wa muri kure kumva kuzo mu telefone kandi ugakoresha n'uburyo ukavuga uti amahera ndayatanga, ntibigarukira ku ngingo umuntu aba yarafashe gusa. Ubwa gatatu, urukundo rw'ukuri rugaragarira muri uko kuntu umuntu akunda vy'ukuri aba yifuza ko umuntu atera intambwe, atera imbere, ataguma ari uko nyene yari ameze ubwa mbere. Umuntu yavuga ati igihe turiho turakurikirana intumbero yacu mu rukundo, ahanini ni kugerageza guhagarika ubujenyene bw'umuntu. Navuga nti umuntu ntaba akiba wenyene, ariko umuntu akumva ko ari kumwe n'uwundi. Ni kuvuga muri mariage mu vy'ukuri abantu bategerezwa kugumana hafi na hafi. None nimba ukugwa mu gisharara c'urukundo canke ukugwa mu rukundo uja gufatwa n'igisharara c'urukundo, le coup de foudre amoureux, nimba vy'ukuri atari urukundo, vyoba ari iki? Twovuga yuko ari iki? Twovuga ati ni mu rurimi rw'igifaransa nico nokwita une composante instinctuelle génétique du comportement sexuel. Umuntu muri kamere yiwe avukana ukwifuza kugirana imigenderanire n'uwo badahuje igitsina. Ivyo rero ko agenda arakura, ico gishara kirashobora kongerekana, hama iyo instinct uwo munsi bishitse, novuga nti ivyo bisharara mvukanwa bishitse bigahura n'ubu canke uyundi, umuntu akamwibwamwo hakabaho communication des esprits, urasanga uwo muntu rero aciye atangura kumva yuko umenga yinjiye mu rukundo vy'ukuri. Ivyo bigaheza bigasigira yuko igihe umuntu afashwe n'igisharara c'urukundo ku muntu,
ariko kigashika muri mariage kugira ngo umuntu abantu bavuga nti akaba yarafashe ingingo yo kubandanya. Muri ico gihe umuntu arashobora kuronka ivyo nokwita nk'inyishu zibiri, kuvuga ati jewe nemera kubana n'uyu muntu naho hobamwo ibingora vyose, kubera ko hamaze kuba mu mariage bakabana, umuntu ico vyonsaba cose ntegerezwa kugikora canke ntegerezwa kugerageza kubandanya gushigikira ivyo nasinyiye n'ibindi. Rero muri make novuga yuko kugira gufatwa n'igishara canke igishika c'urukundo ntabwo biba bisigura urukundo, biba bigikeneye ko umuntu abandanya gukura, hanyuma urukundo rwiwe rumaze gukura rugashika kure agaheza agashobora gufata ingingo rero yo kubaka, agafata avuga ati uwo twubakana naramumenye, ndamuzi, ndazi yuko hari ibimugora, ndazi yuko hari ibimeze neza, kandi agafata umwanya wo kuvyiga, maze rero agaheza agafata ingingo yo kubaka urugo. Tubandanya tubashimira rero ko mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu, mubisangiza abandi, mwiyabonesha ku mapaje yacu kuri Facebook, kuri Psychologue Lumière, hamwe na YouTube kuri iryo zina nyene. Kaze mubandanye musangira natwe ibiganiro ku neza y'amagara yo mu mutwe hamwe n'inyifato n'imibereho myiza y'abantu.